karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi iherutse gukwirakwiza inyandiko yerekana impamvu yasohoye impapuro mpuzamahanga zisaba guta muri yombi uwahoze ayobora Burundi Pierre Buyoya. Ibyo babikoze mu nama ya 32 y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Perezida Buyoya basabira gufata avuga ko ibyo abahagarariye Uburundi bakoze ari ikimenyetso ko izo mpapuro zihishe inyuma impamvu za politike. I Bujumbura, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana abahe inkuru irambuye. Muri urwo rwandiko abaserukiye Uburundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika igira 32 bahaye abitavye iyo nama rutanga umuco kubijanye n'umutahe mpuzamakungu wasohorewe uwahoze arongoye Uburundi Pierre Buyoya ubaserukira ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali na Sahel. Ubwo rwandiko rugizwe n'impapuro zibiri rwemeza ko inyuma yo guhagarika abantu bane kuwa 24 kwezi kw'icumi na rimwe 2018 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ya President Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu hamwe n'abamufasha kurongora igihugu harimo umukuru w'inama nshingamateka Ponsiane Kwaribwami hamwe n'icegera ciwe Jire Bimazubute. Umushikirizamanza wa Republika yaciye asohora imitahe mpuzamakungu y'abantu 16 harimo uwahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Muri urwo rwandiko Uburundi buvuga ko iyo mitahe yasohowe kugira ibihugu abo bantu barimwo bibashikirize ubutungane bw'u Burundi, ariko bugatangazwa no kubona inyuma y'indwi gusa iyo mitahe isohose umugwi w'ubumwe bwa Afrika waciye usohora itangazo aho wamenyesha ko iyo mitahe ishobora gusubiza inyuma kurondera umuti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe ugusubiza hamwe kw'abarundi. Arico gituma Burundi bwasanze bikenewe ko butanga umuco imbere y'amareta hamwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Burundi buvuga ko budashobora kwemera ikingirwa ry'uwari we wese kuko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Mu rwandiko rubishikiriza kudakurikirana abatembagaje intwaro yishiriweho n'abanyagihugu no bwicanyi bwakozwe n'abo batembagaje ubutegetsi mu 1993 ahubwo nibyo byohungabanya inzira yo kunywanisha abarundi. Mbere Burundi bukavuga ko iyo ngendo y'umugwi w'ubumwe bwa Afrika ihonyanga amasezerano ya Afrika kubijanye na demokarasi, amatora hamwe n'intwari bereye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu kwemeza ko iyo dosiye atari ya vuba no kuvuga mu mwaka wa 2018 ahubwo rubanza rwaciwe mu 1999 abasirikare bato batari bo bagiye imbere y'intahe mbere rugacibwa Perezida Buyoya ariwe arongora igihugu. Ubwo rwandiko rwemeza ko ababuze ababo batashimye rwaciwe, arico gituma bibutsa umugwi w'ubumwe bwa Afrika ko ataburenganzira ufise bwo guha amategeko ibihugu bigize uwo muryango canke gufata ingingo y'uko ubutungane bw'ivyo bihugu burekuriwe gukurikirana uyu canke uriya. Uburundi bwemeza ko bubandanya urugamba bwo kurwanya kudahana kandi ko buzokora uko bushoboye kugira uwo wese yagize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi n'iseswa ry'amaraso mu mwaka w'1993 akubitwa intahe mu gahanga naho yoba ashigikiwe kuko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Uburundi bugasaba ibihugu biri muri uyo muryango inshuti n'abagenzi gufasha kugira hashigwa imbere amateka n'amategeko ntiyagume hashigwa imbere akarenganyo gakorerwa bimwe mu bihugu bigize uyo muryango. Perezida Pierre Buyoya mu itangazo yasohoye kuri urwo rwandiko yemeza ko abaserukiye Burundi bamutangaje kuko gutanga urwo rwandiko no kutamenya amategeko agenga inzego z'uyo muryango no kutubaha inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyo muryango. Buyoya avuga ko ari bwo bwa mbere habonetse abaserukira leta basamaza abaserukizi b'amareta baba bari mu nama ifise ivyo yiga ku neza y'umuryango, ariko hagashigwa imbere ibirego bityoza umuntu ku giti ciwe. Iryo tangazo ry'uwahoze arongoye Uburundi ryemeza ko abo baserukiye Uburundi muri iyo nama bashimangiye ko ibijanye n'iyo mitahe ku ruvugwa Perezida Ndadaye leta y'u Burundi itari kwirondera ubutungane ahubwo hari izindi mvo zifatiye ku vya politike. Akibutsa ko inyuma y'isohorwa ry'iyo mitahe hakwirikiye amatangazo n'inyandiko za politike zashizwe ahabona n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'inama nshingamateka. Buyoya avuga ko kugarukana urubanza nk'ubwo inyuma y'imyaka 25 imbere y'umwaka umwe w'amatora ubutegetsi bushaka gukoresha ubutungane kugira bwigize inyuma bamwe mu bantu butinya bobabera intambamyi muri ayo matora azokogwa mu bihe bigoye kandi bitaratora umuti vyavuye ku kudakurikiza ibwirizwa shingiro mu kwitoza kwa Perezida Nkurunziza hamwe no guhindura bukwi na bukwi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Itangazo ry'uwahoze arongoye Burundi rivuga ko iyo ngendo yahonyanze amasezerano y'amahoro y'Arusha, ayo nayo akaba yaravuga aho ivyaha vy'ubwicanyi vyakozwe bizoshigwa bigatohozwa n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe.
Buyoya yarangiza avuga ko gutanga urwandiko nk'ubwo mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari gushaka kumucafuza no kwerekana inzigo ubutegetsi bumufitiye, eka mbere no gushaka kumuteranya n'abarundi, akabona ahubwo ko icari gikwiye gushigwa imbere ari kurondera umuti ku bibazo biri mu Burundi biciye mu biganiro bidakumira. Ibibazo uyo yahoze arongoye Burundi yemeza ko bimaze ikiringo kitari gito vyatumye abantu bapfa, ibihumbi vy'abarundi barahunga igihugu, nayo ubuzima bw'abanyagihugu bukabandanya butituka. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi ry'Amerika.